Hakizimana Kome, umukozi w'Imana mw'ishengero Burundi Assemblies of God Fellowship BAJF, ndi muri studio Burundi Blessed Family BBF TV. Ni ikiganiro ukwizera gukiza tuzoguma dukurikirana, mushaka kurikirana misi yose kwa gatatu kuva isaha 2 kuri Facebook no kuri YouTube. Rero tudatebeje turaba ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusanga muri Matayo igice ca 27 uhere ku murongo wa 11. Matayo 27 uhere ku murongo wa 11. Ariko Yesu yarahagaze mu maso ya ca cegera ca Kaisari. Ico cegera kiramubaza kiti, ni wewe mwami w'Abayuda? Yesu aramwishura ati, urarivuze. Ariko mu vyo arezwe n'abaherezi bakuru n'abashingantahe ntiyishura na rimwe. Pilato aramubaza ati, ntiwumva ingene bakwagiriza vyinshi? Ariko ntiyamwishura n'ijambo na rimwe, bituma ico cegera gitangara cane. Muri iyo minsi mikuru icegera camenyereye kurekurira abantu imbohe imwe iyo bagomba, kandi bari n'imbohe imwe yari rurangiranwa yitwa Baraba. Bakoranye, Pilato arababaza ati, uwo mugomba ko ndabarekurira ninde? Ni Baraba canke ni Yesu yitwa Kristo? Kuko yamenye ko yuko ishari ariryo rimubatangishije. Acicaye ku ntebe y'imanza, umugore wiwe amutumako ati, ntihagire ico ugira uwo mugororotsi, kuko naraye ndonse mbona mbabazwa vyinshi kubwiwe. Ariko abaherezi bakuru n'abashingantahe bosha ishengero ngo rimusabe Baraba gicishe Yesu. Ico cegera kirababaza kiti, muri abo bompi uwo mugomba ko ndabarekurira ninde? Nabo baramwishura bati, ni Baraba. Pilato arababaza ati, none Yesu yitwa Kristo we ndamugirente? Bose bati, nabambwe. Arababaza ati, kuki yakoze ikibi ki? Ariko barushiriza gusemerera cane bati, nabambwe. Maze Pilato abonye ko arushwa n'ubusa, ariko ko barushirije kuvyura umugumuko, yabira amazi akarabira imbere y'ishengero ati, jeho ndacuna kubw'amaraso y'uwo mugororotsi, ni vyanyu. Abantu bose baramwishura bati, amaraso yiwe araba ari twebwe akora n'abana bacu. Maze abarekurira Baraba, ariko Yesu aramutonagura amutanga ngo abambwe. Reka dusenge Imana. Mwami Yesu, turaguha icubahiro, turagushimiye ko uri Imana yacu kandi ari udushoboza. Turasengeye no programu yo kwizera gukiza kugira ngo ubandanye ubana natwe kandi ugende ubana n'abantu bose bashaka kumviriza kino kiganiro. Dusengeye na kino cigwa tugira twige uno munsi kivuga ko kwemanga kuri mu bihe vyose. Ubandanye ubana natwe kandi twigishe vyinshi uzokoze. Dusenze twizeye mu izina rya Yesu, amin. Nkuko nabivuze, ikiganiro no canke icigwa c'uno munsi teme no kwemanga ukuri mu bihe vyose. Ikino gitabo buze mu majambo make canditswe na Matayo. Canditswe na Matayo, umutoza kori, umwe mu ntumwa 12 za Yesu Kristo. Canditswe hagati y'umwaka wa 50 na 70 inyuma ya Yesu Kristo. Candikiwe muri Antiokia, candikwa mu rurimi rw'Ikigiriki, yandikira Abayuda bari muri Palestina no muri Syria bavuga urwo rurimi, abasigurira bemeza ko Yesu Kristo ari we Mesiya yari yarasezeranwe mu isezerano rya kera. Kuko bamwe barakekeranya yuko yoba ari we nuko atari we, ariko yabandikira kugira ngo abasigurire yuko ari we Mesiya
kandi bongere bamamaze inkuru y'ubutumwa bwiza nk'uko agenda bibasaba muri iki gitabo nyene mu gice ca 28 guhera ku murongo wa 19 na wa 20. Rero iki gitabo cagiye kwemezwa ko canditswe na Matayo mu kinjana ca kabiri, niho bemeza yuko igitabo canditswe na Matayo. Rero muri kino cigwa tugira twige hari ibintu bitatu nza kuvuga bifasha umuntu mu kwemanga ukuri. Hari ibintu bitatu. Icyambere ni kudaha ikibanza ubwoba. Iyo umuntu afise ubwoba ntashobora kwemanga ukuri. Ntashobora kwemanga ukuri iyo umuntu afise ubwoba. Ku murongo wa mbere, ku murongo wa 11, ariko Yesu yarahagaze mu maso ya cacegera ca Kaisari. Ico cegera ngo kiramubaza kiti, ni wewe mwami w'abayuda? Yesu aramwishura ati, urarivuze. No kuvuga Yesu yaza kugira ubwoba, ntivyari kumugora ko yemanga yuko yari wo mwami w'abayuda. Vyari kumugora kuko muri ico gihe vyari bigoye kwemera yuko uri umwami, ariko babimubajije yaravyemanze yuko vy'ukuri ari wo mwami w'abayuda. Rero aha yarahagaze mu kuri, yarahagaze aremanga uko kuri, kandi ntivyari vyoroshe. Nukuvuga ngo uko guha ikibanza canke kudaha ikibanza ubwoba, nuko cyane ikindi nuko umenya ico uri. Iyo umuntu azi icari, arashobora guhagararira ukuri akakwemanga bivanye n'icari, kandi bivanye nuko ari umuntu yizera ijambo ry'Imana, akabaza ijambo ry'Imana ico rivuga, arashobora guhagarara akemanga ukuri, agatinya ubwoba akabwirukana, ntatinye guhagararira ukuri. Rero bisaba ko ubuzi icuri, bisaba kandi ko uri umuntu uzi n'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana uryizeye, Imana iragushigikira. Igira kabiri no kwizigira Imana. Usomye ngaha ku murongo wa 12 mu gice nyene ca 27, guhera ku murongo wa 12 n'uwa 13, atwereka ko ariko mu vyo arezwe n'abaherezi bakuru n'abashingantahe ntiyishura na rimwe. Pilato aramubaza ati, ntiwumva ingene bakwagiriza vyinshi? Nukuvuga ngo uyu Yesu Kristo bariko baramubaza vyinshi, bamubazagiza, ntiyigeze amera nk'ubucitse intege canke atumutwe yishure ibitabereye, ariko wewe yagumye ahagaze yihanganye kandi adatumutwe, adafica avuze, kuko baramubajije ibibazo vyinshi, yagiye yishura ibikenewe gusa ibidakenewe akagenda avyihoza. Rero yari yizigiye Imana, ntabwo umutima wiwe yumva yuko acitse intege. Nukuvuga ngo Yesu rero ntiyigwaniriye, atangure kwigwanirira yisigura vyinshi agira iki. Kandi ikindi no kumenya ko abantu, no kumenya yuko abantu bahinduka, kumenya ko abantu bahinduka, ndiko aka gace nyene kwizigira Imana, kuko Kristo usomye kandi mu iki gice ahanasomye muri ku murongo wa 22 hatubwira ngo Pilato arabaza ati, none Yesu yitwa Kristo we ndamugirene? Ariko arabaza abantu bose bati, ntabambwe. Arababaza ati, kuki yakoze ikibiki? Ariko barushiriza gusemera cyane bati, ntabambwe. Ngaha no kuvuga ngo yuko uwo Kristo abantu yari yarakoreye ibyiza hagati yabo, abantu yari yaravuze ubutumwa abantu bose bumva, abantu bamukurikiranye agenda iya myaka yose agenda avuga ijambo ry'Imana, ubwabo nibo bahagurutse bavuga ngo bemeza ngo nabambwe. Kandi benshi harimo bamwe ashobora kuba yari yaranakijije canke yakije, hari abo yakijije bamwe muri abo babibona, mugabo barasemereye bavuga ngo nabambwe. Rero vyagaragaye nkaho umenga ameze nkaho abantu bamuhindutse, kuko wewe yaje abakorera ivyiza, ariko bobo bahagurutse bemeza ngo nabambwe,
bamufata nk'inkozi y'ikibi. Rero ngaha rero vyerekana yuko umuntu mu vyo akora vyose akwiye kwizigira Imana, kuko umuntu abantu barahindagurika. Umunsi barashobora kuba bakwemera bagukomera amashi, ariko ejo ugasanga babandi nyene wafashije, babandi nyene wakorera ibyiza, babandi nyene witayeho barahindukiriye, nibo bagiye kwemeza ngo nugira ingorane, nibo bagutaye mu manga, nibo bagutaye mu kibazo, nibo bagutesheje ingorane kandi warabagiriye neza. Rero kenshi rero iyo ukora ikintu umenga kugira ngo ushimishe abantu canke ukora ikintu utizigiye Imana, abantu kenshi umuntu yama kenshi abantu bamuhinduka. Rero no kwama ibikora vyose umuntu yizigiye no kwizigira Imana, kwizigira abantu. Nubango kandi nubango kudacika intege kubera uzi uwo ukorera. Nikindi naco nuko ntukwiye gucika intege, kuko Kristo naho bamukoreye ivyo yagize iki, abantu kenshi bocika intege. Umuntu ushaka kumukorera iciza, washaka gukora ibintu bizima, mugabo umuntu ntashime, cyangwa umuntu akaguca intege, cyangwa umuntu wewe wahagukorera ikibi mu gishingo c'iciza. Rero benshi bahitamwo kutongera gukora iciza, bagahitamwo gukora nabi. Ariko no guhanura biciye mw'ijambo ry'Imana, woguma ukora nk'ukorera Imana, woguma ukora nk'ukorera Imana, ukabandanya ukora iciza, naho abantu batokwibuka, naho abantu ayo urumva umuntu ugiye gukora nk'ukorera umuntu nyene, nk'uwizigiye umuntu, kenshi rero abantu barahinduka. Ikindi naco kindi kigira gatatu no kongo kwitegurira guca mu bigoye. Iyo umuntu rero akora ikintu canke ariko arakora ibintu, ntiwame witegura ko misi yose uzokwamuca mu bintu abantu bagutera amashugwe, abantu bagushigikira canke bakuvuga neza. Nukwama witeguye yuko nukuvuga ngo kwama witeguye kuko ushaka guca mu ngorane, ntuce uhahamuka, kuko iyo umuntu yiteze yuko umenga azokwama ashimagizwa, iyo ibintu bihindutse biramunanira kwifata. Ariko Yesu berekana yuko nubwo yaciye muri ico kibazo, yakomeje ari umuntu yifashe, yasa nk'utahura ko bibaho kandi bishoboka. Yaravyiteguriye yuko ashobora guca mu ngorane, ashobora ibintu bishobora guhinduka. Rero nubango uguhora nubango nukumenya yuko nubwo woca mu bibazo, naho woca mu ntambara, ntiwoca utegura kwihora, utegura kuntu wigwanirira, ahubwo nukwihangana ukamenya yuko uguhora ari ukw'Imana, kandi Imana n'umucamanza agororotse. Imana kuko ikintu cyose iragikurikirana, kandi ikintu cyose yoyo izogicira urubanza. Wahagaze mu kuri neza, Imana izogucira urubanza rwiza. Utahagaze mu kuri nawe nyene, kuko ikintu cyose Imana iragikurikirana dukora. Ikintu cyose nkora kirafise ingaruka. Numva ikintu cyose umuntu agenda akora, wama witeze yuko ko gifise ingaruka, kandi Imana nta kintu na kimwe kigisimba. Ikintu cyose dukora iracandika, kandi gifise impera, ari uno munsi, ari ejo, ari mu gihe kizoza. Ikintu cyose dukora kiba gifise impera. Rero no kuvuga yuko uwo muntu rero nukwama yiteguye nubango yiteguriye gukora ikintu nk'ukorera Imana, kandi yiteguye gukora ikintu nkaho agikorera Imana, kuko Imana yoyo nifise ijambo rya nyuma ku kintu cyose. Ikindi kiri gatatu novuga, ikindi novuga, ibindi bitatu novuga bituma umuntu atemanga ukuri, nubango nukutemera guhanurwa. Kutemera guhanurwa kenshi birashaka gutuma uwo muntu ataco ashobora gushikako. Ko turavye ku murongo wa 19, ku murongo wa 19 ngaha batubwiye yuko acicaye ku ntebe y'imanza, umugore wiwe amutumako ati ntihagire ico ugira uwo mugororotsi, kuko naraye ndonse mbona mbabazwa byinshi kubwiwe. No kuvuga ngo uyu Pilato umugore wiwe yaramwandikiye ikete, yaramutumyeko, bamutuma kw'intumwa, arambwira ati naraye ndonse mbona ngira ibibazo kubwo mugororotsi, rero ntagire ikintu kimwe mugira,
ntagiriye ikosa ukora kuri uwo. Nyimba uca urubanza rubereye. Rero uyu Pilato yararonse impanuro, yararonse abamuhanura, yararonse umuntu, umugore we yaramuhanuye, ariko tugiye kuraba ngaha mu byo bavuga ntiyigeze akurikiza impanuro bamuhaye. Rero umuntu adahanurwa nta kintu kizima yigera akora, ntashobora guhagararira ukuri, nta kintu cy'ukuri ashobora gukora kizima gishobora kugira akamaro. Nta kintu kizima ashobora gukora na kimwe, kuko uravye no kuri umurongo wa 26 maze abarekurira Baraba, ariko Yesu aramutonagura amutanga ngo abambwe. Urabona ko yamutanze abambwe, aramutanga kuko no mu ntuzenya no mu byo yaremeje yuko Yesu atakibi na kimwe amubona. Mugabo mba yaramutanze kubera ingufu z'abantu uko baguma basemerera, yaratinze aramutanga. Rero ntiyigeze yumvira impanuro, ntiyari byamunaniye guhagarara mu kuri, kuko yabyanse ko yaza kumvira iyo mpanuro yari guhagarara mu kuri. Kina no kwirengagiza ukuri yari ku murongo wa 18 bigaragara ko ukuri yakwirengagije kandi akuzi. Ku murongo wa 18 avuga ngo kuko yamenye yuko ishari ari ryo rimubatangishije. Ishari yaramenye yuko abayuda canke abantu muri ico gihe nibo nico gituma batumye abamutanga bavuga ngo nabambwe. Yarabimenye, ariko aradesida afata ingingo yuko Yesu bamubamba, kandi azi ko ariko aramubeshera, azi ko ari ishari y'ivyo yakora vyiza bamugirira ishari. Rero ntivyari byoroshe kuno yofata ingingo ngo nabambwe, kandi ico gihe hababamba umuntu ari mu makosa, umuntu w'umunyavyaha, umuntu akora ibibi vyinshi, ntiyari gufata ingingo yo kugira ngo afate ingingo bamwe, kandi yamenye yuko ari ishari riko riratuma abantu bambo basemerera bavuga ngo nabambwe. Ikindi naco no ngo birategwa n'ubwibone, kuko bivanye n'ikibanza yararimo, bivanye n'ikibanza umuntu ashobora kuba arimo, kibanza nyene gikomeye, umuntu arashobora kubona ko mengi ingingo aza gufata niyo nyene, ntiyumve n'impanuro, ntagire iki, akumva yuko mengi icaza kuvuga niwe afise ijambo rya nyuma canke yagira iki. Ivyo navyo ngo birashobora gutuma umuntu ashobora gukora uko ashatse, ariko twahamagarirwa umuntu wese bivanye n'ikibanza arimo, ari ikibanza cyo hejuru canke cyo hasi, yuko yohagararira ukuri, akemanga ukuri, no ataravye ngo ariko arumvira abantu canke ngo ashimisha abantu, kuko no musi abantu barabashimisha, mugabo ejo abantu twabonye ko bagenda bahindagurika. Rero wokora nk'uhimbara Imana. Ikina tuko turabona kurondera kunezereza abantu. Turavye ku murongo wa 17 tubona yuko ngo bakoranye Pilato arababaza ati uwo mugomba ko ndabarekurira ninde? Baraba canke ni Yesu Kristo? Kuko yamenye yuko ishari ari ryo ibamubatangishije. No kuvuga ngaha ariko arababaza, baravuze ngo turekurire Baraba, mugabo mu nyuma guma baza ati none Yesu Kristo wewe tumugire gute? No kuvuga ngo yaguma arondera ikintu uwo yotanga muri abo, arondera uwo muntu uwaza gutanga, abantu bakanezerwa, abantu bakaryoherwa. Rero uko gutanga Kristo wewe yamutanze kugira ngo abantu abashimishe, abantu abakorere ibyo ashaka. Mbere baranamubwira ati nutamutanga ntuzobugishimisha Kaisari. Nukuvuga ngo agira ubwoba, abona nukuvuga ngo ahagarara mu kintu, ahagarara aho wewe yashize imbere gushimisha abantu, ashira imbere kwikingira, bimunanira kwemanga ukuri, bituma atanga Yesu, bituma arekura umugororotsi, aratangwa, baramwica. Wewe ico yakoze nuko yafashe igihe arakaraba, yerekana nkaho menga wewe ntaco bimubwiye, ariko uko gukaraba ndiko kwasigura yuko yahagaze mu kuri. Ariko kuba yaratanze umwami Yesu, we no kuvuga ngo ugiye kubiraba ngami iki gisomwa, ntabwo yabaye akarero keza ko guhagarara mu kuri. Rero no kuvuga yuko umuntu iyo yanse guhagarara mu kuri,
agashaka kugira ngo ashimishe umuntu. Kenshi ashaka kuvuga ati ndatinya gupfa, ndatinya ko nogira ingorane, muga no kumenya yuko umunsi umwe n'ubundi urapfa. Kuko ukurikiranye amakuru uyu Pilato, amakuru arere ubandanye kurikirana, biraboneka yuko ubu Pilato yuko iherezo ntabwo ryabaye ryiza cyane, ntabwo Pilato yaroraniwe cyane, kuko nkuko umugore we yari yavyerekana yari yabirose, niko n'ubundi byakurikiranye kuko atumviye impanuro ziwe. Nubwo Yesu ya muri jambo ry'amatweka ko yategezwa gutangwa, ariko ngaha turabona yuko akarorero yuko umuntu mu kibanza arimo, mu kibanza Imana yagushizemo, ushobora kuba uri umukozi wa leta, ushobora kuba umukozi w'Imana kanaka, ushobora kuba uri mu kibanza cyose urimo, uhamagarirwa guhagarara mu kuri, ugakora ikintu nk'ushimisha Imana, ugakora ikintu cyose nk'uhesha Imana icubahiro, kandi ukemanga ukuri nkuko Yesu nawe yakwemanze, ntiyaca hirya no hino ngahakane yuko by'ukuri atari umwami, ahakane yuko atari umwami wa Yuda, ahakane ico yaje gukora, aremera arabambwa azira ukuri kw'ijambo ry'Imana, azira igikorwa yaje gukora ngaha mw'isi. Rero n'urwango muri iki kiganiro tuzobandanya twiga turaba by'ukuri ukwizera kuzima yuko tugusanga mu ijambo ry'Imana, kandi kugira ngo uhagarare mu kuri nuko ufise ijambo ry'Imana muri wewe, uko Pawulo avuga ngo tugira ijambo ry'Imana rigwiriye muri twebwe, iryo ijambo niko kuri, ijambo niryo ritumurikira, ijambo ry'Imana niryo ritumurikira, niryo ibintu bitari mu muco, ijambo ry'Imana yatwereka rikaduha umuco muri ivyo. Rero kubwo guha inwango ico wokora cyose wogikora mu ntumbero yo guhesha Imana icubahiro. Ariko azi kose ukora gakore nk'ukorera Imana. Nyimba ikintu cyose ukora, uri ku kazi kanaka, uri gukorwa cyo cyose, nyimba ari umuntu ushigikira, ivyo byose bikore nk'uri karakorera Imana. Imana rero nizo guhemba, kandi Imana kantu kose ukora iragaha agaciro, kandi karafise ingaruka, kandi Imana no kuvuga ngo uhagaze mu kuri n'utahagaze mu kuri, umuntu wese Imana izomucira urubanza. Rero wewe no guhanura uhagarare mu kuri, Imana izobana nawe, uzoba uri mu ruhande rw'Imana, kuko Imana yacu no kuri. Rero murakoze kumviriza kino cigwa cyo guhagarara kw'Imana ukuri mu bihe byose, utaravye ngo abantu ngo barashimira canke ntibashimiye, utaravye ngo uragira ingorane canke ntuzigira. Twabonye yuko umuntu wese Imana itashatse kuba mu kibanza kanaka ntiwokibamwo, tubona yuko ibintu byose biri mu maboko y'Imana. Kandi twabonye yuko niba ushatse guhimbara abantu barahindagurika, kuko twabonye akarako kuri Yesu ko nawe vyamushikiye, abantu baramuhindutse kandi yabakoreye ibyiza, kandi ntiyabandanije kureka gukora ibyiza, n'uno munsi abandanya gikora, kuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko n'uno munsi adusengera. Rero nawe ntucike intege, ari umuntu waba warakoreye iciza hama akagusubiza ikibi canke ntakwibuke, ntucike intege, no Imana izobandanya yoyo n'umwizigirwa, niyo ukora kuko wakoze nk'ushimisha Imana. Imana rero yo izoguhemba, izokugirira neza. Ntucike intege, ubandanye umwizigirwa, kandi nturike guhagarara mu kuri. Imana izohagarara nawe, izoba iri mu ruhande rwawe, kuko Imana yacu niyo kuri. Ikinyoma kiva ku mwansi, kiva kuri Satani. Iyo uhagaze mu binyoma uhagararanye n'umwansi ari we Satani, ariko uhagararanye mu kuri uhagararanye n'Imana. Imana ishobora no kukugwanirira, Imana ishobora no kugucira izindi nzira, nubwo wogira ingaruka, kuko iyo umuntu agahaze mu kuri aragira ingaruka. Uragira ingaruka. Nayivuze ati wame witeguye ko ushobora guca mu bihe bigoye kubera guhagarara mu kuri. Rero uhagaze mu kuri, nubwo wogira ingaruka no munsi, Imana izogutabara, izocisha mu zindi nzira, izomenya kuntu nayo ibana nawe ikakugira neza. Ariko nuwashima guhagarara, nuwashima kudahagarara mu kuri, ntuhagarare wimanga ukuri, yego uzokumbura, uzotinya gupfa, kumbura uzotinya gutakaza akazi, kumbura uzoshaka gushimisha abantu kugira ngo bagume bakwizera. Ariko twabonye ngo abantu barahinduka, kandi
Imana ruwango niyo ikoresha abantu, Imana niyo ituma uba mu kibanza cyarico cyose ciza. Rero ibyo ukora byose bikore nk'ushimisha Imana, kandi ni wakora nk'ushimisha Imana naho uno munsi umuntu naho umuntu uno munsi atawugushigikira canke yo kurwanya, azogenda avuga y'ukuri uko wewe uri umuntu muzima, azogenda agushima, azogenda akubaha kuko wamanze ukuri. Rero abantu benshi muri ibi bihe rero bashaka gucisha aho bashaka gucisha bobo mu bibanezera, bashaka kwigwanirira, ariko twogira akarorero ku Mwami wacu Yesu Kristo, umuntu agahagarara mu kuri kandi akakwemanga, kandi Imana yo mw'ijuru izobana n'uwo muntu. Rero murakoze ndumva nogakuriza ngaha, tuzoguma tubandanya tuyaga ku ijambo ry'Imana, tubandanya twigira hamwe ijambo ry'Imana riduhanura kuri vyinshi, kuko ubuzima turimo turakeneye cyane ijambo ry'Imana, turakeneye kubona akarero cyane ijambo ry'Imana kadufashe guhagarara mu kuri, guhagarara mu kuri, wemere ikinyoma na kimwe, ariko ibyo ukora byose ukore nk'uhimbara Imana, ukore nk'ushimisha Imana, ukore nk'ushimisha abantu, ntukore nk'ushaka kwishimisha canke kwikingira, ariko tubonye yuko uhagarara nk'ushimisha Imana. Imana ibahezagire, murakoze.